Ndasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweho ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cane kandi atandukanye aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane cane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido n'ido. Tubazaniye amakuru ahambaye cane kandi adahumuriza ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho tugiye kwibanda ku biriko birabera kwa Ntare House, aho amakuru adushikira yemeza ko umwanya n'umwanya Rosine Gatoni umuvugizi wa Perezida Evariste Ndayishimiye ashobora kubogozwa mu mabanga kubera ibinyoma yatangaje, ariko abatari bake bakemeza ko n'ubundi muri CNDD-FDD harangwa ibinyoma, ariko byagera kwa Ntare House bikaba ibinyoma byinshi cane. Benshi bakemeza ko icyo utoje umwana aricyo akurana, akaba ariyo mpamvu Rosine Gatoni umuvugizi wa Perezida Evariste Ndayishimiye asigaye atangaza ibinyoma, mu gihe bimaze iminsi biboneka ko na shebuja Perezida Evariste Ndayishimiye nawe ikimuba mu kanwa ari ibinyoma ndetse no guhenda abarundi, aho benshi basigaye bavuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye asigaye afata abarundi nk'ibijuju, kuko ibyo atangaza byose birabonekamwo ibinyoma bitari bike kandi birabonekamwo guhenda abarundi ku buryo bukomeye cane. Rosine Gatoni yafashe amafoto yagiye afatirwa mu bihugu bitandukanye, harimwo iyafatiwe muri Kenya iriho abagabo batatu bafise umwumbati, hakaza indi yafatiwe Tanzania nayo iriho imyumbati, ndetse hakaza indi yafatiwe Malawi. Izo foto uko ari zitatu yarazitangaje avuga ko mu Burundi ariho honyine hashobora kuboneka ibyimburwa nk'ibyo, avuga ko ari ahantu Imana yahaye umugisha, ariko mu by'ukuri twarakoze amatohoza yacu nk'abamenyeshamakuru dusanga ibyo yatangaje ari ibinyoma bikomeye cane, kuko izo foto uko ari zitatu zafatiwe i Tanzania, indi ifatirwa Malawi, iyindi ifatirwa Kenya. Ibi byose nibyo bishobora kumukwegera akarambaraye, kuko Perezida Evariste Ndayishimiye yarakaye ku buryo bukomeye cane. Amakuru adushikira akaba yemeza ko umwanya n'umwanya ashobora kumukura, kuko biboneka neza ko yakoze ikosa rikomeye cane. Turaza no kubabwira andi makuru ahambaye cane arabana n'umutekano ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho abatari bakeya bemeza ko ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye bugejeje igihugu ahatemba. Benshi bakemeza ko uko byari byifashe mu mwaka w'1993 gushika 1994 ariko n'ubu byifashe ko umutekano wahungabanye ku rugero rukomeye cane. Benshi bakemeza ko abarundi bongeye gusubira mu bihe bigoye kandi bikomeye, ibihe byo kwicwa, ibihe byo kwangaza, ibihe byo gupfungirwa ubusa, ibihe byo gukorerwa amabi atagira izina. Ibi byose bikaba biriko birakorwa n'abategetsi bari inyuma ya Perezida Evariste Ndayishimiye, babona ko mu matora yimirije imbere ata murundi n'umwe uzongera kujya inyuma ya CNDD-FDD, cane cane inyuma ya Perezida Evariste Ndayishimiye, kuko biboneka neza ko ataco yigeze afasha abarundi na gitoya. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize, wecu ubusabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri n'umuyoboro
wa YouTube Shiramatsiko TV ukaba utarakanda kuri sabone canke subscribe akariko karyo keza ko gupyondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Muri Ntare House ni nderekwa kurusha uwundi. Abarundi baramaze kumenyera ibyo Perezida Ndayishimiye asigaye yerekwa maze agatangura guhishura amabanga ya Bibiliya. Iyo aryamye aca atangura kubona ingene ubwato bwa Nowa bwubakiwe mu giheta ngo haza umwuzurira urimwo imiyaga myinshi ngo birangira ubwato bugeze muri Isiraheli, maze abari mu bwato batangura kwitiranya inzuzi zo mu Burundi n'izo muri Isiraheli. Ahandi naho ngo yeretswe ko Edeni yari mu Burundi, ngo impamvu twebwe tutabibona nuko hariho abamarayika bashizweho ngo babitunyegeze. Turacarindiriye ko yerekwa iyo Gahini anyegeye mu iperereza ry'u Burundi, kuko muri no minsi harakenewe kugaragara na Gahini kuko abarundi bari kwicwa ku bwinshi kandi biriko birakorwa inzego zose zirorera. Umuvugizi w'umukuru w'igihugu Rosine Gatoni nawe yaraye yeretswe ibikomeye. Nijoro yanditse ku rubuga rwiwe rwa X ariyo yahoze ari Twitter ko Uburundi ari umurima w'Imana, aca yerekana amasanamu y'ivyimburwa atahandi biboneka ku isi zima keretse mu Burundi. Ibyo yerekanye bigizwe na abagabo babiri bahagaritiye umwumbati ubarusha uburebure. Icya kabiri yerekanye umugabo afise imyumbati ine imusumba. Icya gatatu yerekanye umurima w'imyungu myiza cane, myiza rwose. Ubwo Rosine Gatoni ntiyaraye ahuye na Gahini. Ibyashikiye Rosine Gatoni ntituzi ibyo ari byo. Ya mafoto yose yaraye ashize ahabona nta nimwe ariyo mu Burundi rwose, zose nizo hanze y'igihugu. Ifoto ya mbere y'abagabo bafise umwumbati umuruta yafatiwe muri Kenya, yashizwe ahabona n'umumenyeshamakuru wo muri Kenya yitwa Wavinya Mwiyitu kw'igenekerezo rya 12 ukwezi kwa 9 2024 mu gisagara ngaho. Urumva ko iyo ya mbere yatanze atari yo mu Burundi. Iya kabiri, ifoto ya kabiri y'umugabo afise imyumbati ine imusumba yafatiwe muri Tanzania, yashizwe ahabona n'urubuga New Africa kw'igenekerezo rya mbere ukwezi kwa 11 2023. Muyisanga aho ngaho aho yafatiwe, ntabwo rwose ariyo mu gihugu c'u Burundi. Ifoto y'umurima w'imyungu yafatiwe muri Malawi, yashizwe ahabona na Brenda Sibene kw'igenekerezo rya 15 ukwezi kwa 6 2024, aho yatangaza ko Malawi arico gihugu ca mbere cimbura imyungu myinshi mw'isi, amatoni 428,828 ku mwaka. Muyisanga naho aho ngaho twaberetse. Ni igiki gishobora gutuma umuvugizi w'umukuru w'igihugu abesha gutya kose agakoresha amafoto y'ibindi bihugu ngo aronse ivyimburwa biba mu murima w'Imana umwe rudende witwa Uburundi? Ubwo ageze muri Edeni ya Ndayishimiye ntiyahuriyeyo na Gahini aca aramubesha, canke ca canwa cahindutse umwumbati n'umwungu. Mugenzi shishamwo urwenge. Muri Ntare House hahindutse urubuga rwa komedi. Ni ukuri muri Ntare House hahindutse urubuga rwa komedi urebye ibiriko birakorerwayo ndetse n'ibiriko biravugirwayo. Abashikira Rosine Gatoni mumubwire ko imyumbati myiza cane n'imyungu myiza cane dusanzwe tubifise mu Burundi, ariko ntibikenewe kubanza kukwiragiza ibinyoma ngo ibyo biba mu Burundi gusa. Ni ukuri mumuhanure naho igihe amazeyo ari gito cane. Ubutumwa bwa Rosine Gatoni atuyagira amakuru y'umurima w'Imana yagize ati: umwimbo wo mw'itongo ry'Imana ryitwa Burundi. Ni ukuri biratangaje kandi birateye isoni. Rosine Gatoni yatweretse imyumbati yo muri Kenya,
ayita iyo mu murima w'Imana umwe rudende witwa Uburundi. Kuki bakomeje kuduhenda? Rosine Gatoni yazanye ifoto y'imyumbati yo muri Tanzania ayita iyo mu mirima w'Imana umwe rudende witwa Uburundi. Ni ukuri murakomeje kuduhenda. Rosine Gatoni yazanye ifoto y'imyungu yo muri Malawi ayita iyo mu murima w'Imana umwe rudende witwa Uburundi. Kuki bagumya kuduhenda abakorera kwa Ntare House? Birateye isoni bamwe n'abandi bagize ico bavuga kuri buno bibeshi buriko baragaragara mu biro bya Perezida Evariste Ndayishimiye. Kumbure mwe mwashoboye gukiza amagara mudushikire kuri biro bikuru bya ONU mwereke ayo makungu ko abategetsi b'abarundi bariko bwica abarundi batagira gitabara. Ni ukuri abarundi bariko baricwa ku buryo bukomeye cyane. Ico nemerera Mutama inkuru ayitanze arerekana neza inkomoko yayo, si babandi bavuga ibyo batazi. Ni ukuri Rosine Gatoni na Ndayishimiye barakomeje gufata abarundi nk'ibijuju. Ni ukuri dukeneye gutabarwa kuko Uburundi bugeze ahatemba. Erega yari yatwifatiye kweri. Je ndabona bibereye mu dukomedi na Mutama baraja ngaho bakagira inama yo kutwumiza bibaza ngo ntitubafuma. Ni ukuri birateye isoni kandi birababaje. Ikinyoma kirakibitiwe ku mugaragaro. Kumbure ngira yakwibaza ko ari we araba ibica ku mbuga ngurukana bumenyi wenyine. Rwose arihenda cyane. Turagowe ni ukuri. Ibintu bituma duhendwa ni uko bazi ko turi ibigugu. Ubundi bwo nta muntu yakora nk'ibi atiyumviriye ku bantu atwara ubwenge bwabo aho bugarukira. Kubw'iyo mvo mpisemo gufata ko ibyo batubwira ndetse n'ibyo bazotubwira mu matora byose ari ibinyoma gusa. Ni ukuri barafata abarundi nk'ibigugu, nk'abantu batagira ubwenge kandi ntibazi ko tubarusha ubwenge. Mutama ubahwe vrema. Ndavunitse imbavu ni gutwenga gusa burya nawe ushatse woryosha. Ni ukuri ibi ni ibiki bariko baradukorera mu gihugu c'u Burundi? Abatware barageza he igihugu? Twebwe twiriwe turarondera uko tworonka irya mbuto y'imyumbati twari tuzi ko ari imyumbati yavuye mu mirima ya Perezida. Ni ukuri birateye isoni kandi birababaje. Gusa ntazasubire kubesha harabamurusha isesengura ry'ibintu, ahubwo niyabisoma arumirwa. Ububeshi bwiwe bugaragaye gusa ndatwenze n'imbavu ziranja. Birababaje ibyo Rosine Gatoni yakoze. Muri za nshishije zo gukundisha igihugu no kuraba bagashiramwo ikintu cerekeye ukuntu umuntu ajejwe amabanga yo kwifata n'ukuntu yokoresha imbuga hwaniro kuko haba bakurikirwa cane. Rero bivanye n'ibyo babavuze canke bashikirije birashobora kubangamira igihugu cose muri rusange na nyine kubishikiriza ubwiwe. Iyo umaze kumenya ko wambaye ibyera ntutambuka uko ushatse ariko urigegesera kugira ntucavuze umwambaro wambaye. Ni ukuri Rosine Gatoni yacafuje igihugu naho byose biboneka ko abitozwa na Ndayishimiye, kuko Ndayishimiye niwe munyabunyoma wa mbere mu gihugu c'u Burundi. Ahari yibaza ko arose iby'abarundi bazomutangarira ngo yatangaje bitangaje tutari bwabone. Nuko usanga adakurikirana runo mboneshakure. Yari gutangara bibaye ngombwa akikura mu kazi kuko atangaza ibinyoma gusa. Nuko adakurikira ino mboneshakure, ariko n'ubundi arayikurikira kuko ibivugirwamo ho bireba abarundi bose muri rusange. Uburongozi bw'Uburundi umenga ni ubw'imikino gusa. Niyo mpamvu hazama politike iri stable umwanya uwari wose, kuko havugwa byinshi hakanguka bike cyane kandi cyane rwose ku mpamvu z'uko icyo twita leta mbyeyi, leta nkozi, umengo hinyegejemwo ikindi kintu bituma leta itoba icizwe uko biri. Ni ukuri birababaje kandi birateye isoni. Ubahwe kabisa, nawe uramufukuye kabisa, uramweretse ko yabeshe kabisa. Nyamba abisoma cyangwa se abyumviriza araza kuhakura icigwa pe.
ni ukuri guhenda abarundi babigabanye. Twari twababwiye ko ubwicanyi no gukora amabi byongeye kwimonogoza muri CNDD-FDD nk'uko byari bimeze mu mwaka wa 2015. Iki akaba ari ikimenyetso kibi cyane ku butegetsi bwa Ndayishimiye, kandi akaba ari ikintu cyerekana ko bugeze ahatema. Komine Mishiha, abanywanyi b'umugambwe CNDD bariko baranyuruzwa ku buryo bukomeye cyane. Kuva Shabani Nimubona agenwe kurongora imbonerakure mu ntara nshasha ya Buhumuza, amabi yahora akorera mu ntara ya Muyinga yimukiye mu ntara zitatu zahahora: Muyinga, Ruyigi na Cankuzo. Uyu muntu tumaze imyaka dushira ahabona amabi amuranga, harimo kunyuruza abantu bakaburwa irengero, cyane cyane abatavuga rumwe na CNDD-FDD. Mu minsi iheze twarababwiye ingene Shabani Nimubona amaze iminsi anyuruza abanywanyi ba seneri muri komine Nyabitsinda mu ntara ya Ruyigi. Ubu naho tubabasangiza amarorerwa ariko arakorera muri komine Mishiha yo mu ntara ya Cankuzo. Muri iyo komine ni umukuru wa seneri mu komine yaranyurujwe, imiryango nayo yateye ubwoba ko uzobivuga nawe azoca anyuruzwa. Amakuba atagira izina ku mukuru wa seneri muri komine Mishiha, Philippe Ntamakiriro. Ibyashikiye Philippe Ntamakiriro n'umuryango wiwe birarengeje urugero mu gihugu cyitwa ko gifise abagitwara. Hari ku mugoroba wo ku wa 16 ukwezi kw'Icyenda 2024 isaa 3 z'ijoro, Philippe Ntamakiriro yari mu rugo iwe ku mugwa mukuru wa komine Mishiha, intara ya Cankuzo. Philippe Ntamakiriro asanzwe ari we arongoye umugambwe seneri muri iyo komine. Ayo masaha niho yumva abaje ku rugo iwe bamusaba gusohoka. Philippe arabyanga, niho baca batangura kubomora umuryango w'inzu, baruhuka bawusenye barinjira. Cari igifo c'imbonerakure n'abandi bambaye umwambaro w'igipolisi. Abaryango ba Philippe Ntamakiriro barakoma induru babura gitabara. Philippe Ntamakiriro ahamagara musitanteri wa komine Mishiha, Frederic Nzoyisaba, aranka kumwitaba. Yongera arahamagara buramatari wa Cankuzo, Boniface Banyezako, nawe nyine aranka kumwitaba. Ako kanya aba bantu baciye bacakira Philippe Ntamakiriro bamwuriza imodoka yo mu bwoko bwa Toyota Prado irabura ifise ibiyo bitabona, baba baramujanye. Imparati z'iyo modoka zari zinyegeje n'igitambaro. Uwo mugoroba nyine bamwe mu ndongozi za seneri mu ntara ya Cankuzo baratabaje umukuru w'umurwi w'igihugu ujejwe agateka kazina muntu Sister Muraba. Yaremeye ko agiye gukurikirana kino kibazo, ariko nta n'itangazo ryo kumutabariza yakoze. Umuryango wa Philippe Ntamakiriro wasigaye uraterwa ubwoba ko hamwe wohirahira ugashira ahabona ibyabaye azokwibonerako. Kugeza uyu munsi nta gakuru ka Philippe Ntamakiriro. Inyuruzwa rya Elias Niyonsaba na Vena binguye neza. Ku igenekerezo rya 20/8/2024 ku mutumba wa Mwiruzi muri komine Mishiha nyine yaranyurujwe abanywanyi babiri ba seneri, Elias Niyonsaba na Vianney batazira Shakira. Bano banywanyi ba seneri basanzwe ari n'ababanyi kuri uwo mutumba. Nk'uko byahavuye bigenda mu inyuruzwa rya Philippe Ntamakiriro, abagabo babiri nabo nyine bakuwe mu mihana yabo hagati y'isaha 2 n'isaha 3 z'ijoro, bajanywe n'imodoka communite Toyota Hilux Double Cabine yera ifise iyo bitabona. Abanyagihugu bibajije ko ari imodoka yo gutwara iperereza mu ntara Cankuzo Renova Ntungicumpaye. Bukeye imbonerakure zagiye gutera ubwoba imiryango y'abanyurujwe ko hamwe ayo makuru yoboneka ku mbuga ngurukana bumenyi bazoca banyuruzwa nabo nyine. Kuba iryo terabwoba ryakozwe n'imbonerakure ni ikindi kimenyetso ko iryo nyuruzwa rishobora kuryavuye mu burongozi bw'imbonerakure nyine. Shabani Nimubona ku isonga y'amabi ariko arabera muri komine Mishiha. Amasoko yacu mu ntara Cankuzo yatubwiye ko aya mabi yose ariko akorwa na Shabani Nimubona arongoye imbonerakure mu ntara shasha ya Buhumuza, afatanije n'abatwara iperereza be n'abajejwe intwaro bose. Aya masoko yemeza ko umunsi w'inyuruzwa rya Philippe Ntamakiriro, Shabani Nimubona yari mu Cankuzo ari kumwe n'utwara iperereza mu ntara ya Muyinga, Wilson Nzisabira.
bagumye baboneka mu modoka Toyota Parado irabura yari ifise imparati itangurwa na IT. Amasoko yacu avuga ko iyo modoka itazwi mu cankuzo. Ku muhingamo hagati y'isaha 10 n'isaha 12 Shabani Nimubona yarabaye mu nama yabereye muri hoteli Ruvubu ku mugwa mukuru wa Rucankuzo. Amasoko atandukanye avuga ko inama yarimwo Shabani Nimubona, Buramatari Boniface Banyesako, Wilson Zisabira arongoye iperereza mu ntara ya Muyinga na Renova Ntungicimpaye arongoye iperereza mu ntara ya Cankuzo. Birashoboka ko yari inama itegura inyuruzwa rya Philippe Ntamakiriro, kuko inyuma y'iyo nama ya modoka Parado yirabura yavuye ku mugwa mukuru wa Cankuzo yerekera muri komine Mishiha. Hari isoko ryemeza ko imbere y'iyo modoka hagumye ipikipiki, bishoboka ko ariyo yari igiye kwerekana umuhana wa Philippe Ntamakiriro aho asanzwe aba. Ninde azohagarika amabi akorwa na Shabani Nimubona? Ninde azohagarika uyu muvumo wo kunyuruza abantu bakaburwa irengero mu Burundi? Ya leta yita mbyeyi iri he? Abasokuru bagize bati umuntu atinya ingwe ntatinya yamwe.